Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana bakunzi ba B-Info News ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro cacu caka gatondo kigenekerezo rya gatandatu ukwezi n'ukwa gatanu uno mwaka. Turi muri kino kiganiro turaje tuyage kubijanye n'umutekano mu karere nkuko twama tubikora. Turaza kwisunga cyane kubijanye n'amakenga menshi cyane ari hagati y'uruzinduko rwa President Paul Kagame na Museveni mu misi kurikirana bazindukira mu gihugu cha Tanzania. Muri kino kiganiro turaje tubirabire hamwe eske nikiye kituma Samia Suluhu yoba yarahaye mubonano bano ba president kari babiri, nikiye kintu abantu benshi boba barahishije canke boba batariko baratahura kukijanye n'umubonano waba ba president kari bataze muri kino kiganiro. Kandi turaza kuyabira hamwe ikijanye n'umwe mu bavukanyi ba Joseph Kabila yafatiwe ibintu vyiwe muri Amerika vyashize icamunara mu gihe bamufasha ariko arabishira ku isoko kugira ngo ashobore kubigurisha directement. Muca mwumva yuko ibihano vyafatiwe Joseph Kabila ex président de la République du Congo, président de la République démocratique du Congo, vyageze no ku nshuti ziwe ndetse n'abavukanyi biwe nkuko amakuru abandanya adushikira mu kino kiganiro. Kandi turaza kuvuganira hamwe, turaza gusesangurira hamwe, tufise umuhinga ndasanzwe ndetse asigura uburyo Samia Suluhu ashobora kwicwa mu gihe yoramuka asamaye kujanye no kuri uno mubonano w'aba ba president w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cha Kenya. Baribaza ati mbega ni Empire Hima yoba igiye gushigwa imbere nkuko vyamye bitegurwa na Museveni ndetse agatuma abana president babiri kugira ngo bashobore kuza gukiyozita mu bihugu bitandukanye bitwaza ibigiye bitandukanye bidafasha. Mu nkunde rero twinjirane makino kiganiro ama like menshi kugira ngo dushobore gusangirira hamwe kino kiganiro. Mu nkundire twinjirane ama subscribe, twinjirane imitima muri commentaire ndetse n'amashugwe kugira ngo ibiganiro vyacu bibandanye bishikira abandi bigire kure kandi hashoboka. N'uruzinduko rwa President Paul Kagame yabanje aja mu gisagara cha Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania abonana na Samia Suluhu. Ivyo baganiriye mwagiye muravyumva ndetse twarabahaye n'amashusho n'amavideo y'ingene uwo mubonano wagenze. Atana amasaha 28 ahaciye President w'u Rwanda avuyeyo, President William Ruto Samuel nawe yahise afata gutema ikirere imwerekeza mu gihugu cha Tanzania guhura kandi na President Samia Suluhu. Abantu benshi bavuga ati ko twari tuzi neza yuko igihugu cha Tanzania gifise umubano mwiza n'igihugu cha Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bo bagiye kugambanira igihugu cy'u Burundi. Bimeze gute? Abahinga canke abasesanguzi bagiye batandukanye baragize ico babivuga ko, aho mbere bagiye baratanga uburorero bugiye butandukanye bavuze ati Tanzania irashobora kuba imbarutso yo gufata kano karere kose mu gihe uno mudamu cyangwa umwubaho wa Tanzania Samia Suluhu yoba yamaze kuba yinjira muri uno mugambi cyangwa iyi systeme ya Hima Empire musanzwe mu mazi imisi biko murumva. Kandi twibukanye neza yuko aba ariko araho umubonano mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 11. Muribuka neza yuko hari uwamwagirije ko ari umwicanyi ndetse atashobora no kumukeza, ndetse akaba ari nabo bateguye imyigaragambyo yabereye muri Tanzania inahitana ubuzima bw'abatanzania batari bakimwe. Munibuke neza yuko hagiye harafatirwamwo abasirikare ba Kenya n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda bagiye gufasha abandi mu migumuko yari kirabera muri Tanzania. Ariko no munsi turiko turabona Samia Suluhu ariko araho umubonano abo twokwita yuko ari inkozi z'ibibi mu karere kibiyaga binini. Beshi bakomeza kuvuga ati mbega Samia Suluhu yoba agira zunguruke igihugu cy'u Burundi. Munibuke neza yuko igihugu cy'u Burundi kiri strategique mu gihe igihugu cy'u Burundi cyofatwa n'aba bahima canke bakashira umuhima bashaka vyurangira na Kongo ifashwe kandi mukanya isasi. Mwibuke ko higeze kuvugwa umugambi wo kugota igihugu cy'u Burundi baciye muri Tanzania kugira ngo bafate igihugu cha Kongo. Kugota igihugu cy'u Burundi icyambere ni gukura ubutegetsi buhari bakazana ubutegetsi bonyene bifuza kandi babona yuko buzoborohera. Iki nico bagomba gukora. Muravyibuka vyaravuzwe mu misi heze cyane mu mwaka wa 2020
na gatanu amakuru twakomeje kuyatoza aho bavuga yuko bamaze gufata kugota igihugu cy'u Burundi bagahindura ubutegetsi hazokurikira gufata igisagara ca Uvira territoire ya Fizi yose ndetse n'intara ya Tanganyika muca mwumva neza yuko bazoba bari kwarerekeza Karemi 5-5 rero abatanzania twavuga yuko mu gihe Tanzania yoramuka yinjiye mu uwo mugambi mubisha byo korohera cyane kuvogera igihugu cy'u Burundi ndetse n'intara ya Tanganyika tutibagiye igihugu ca Kongo cyose muri rusange. Hari benshi bagiye bavuga amajambo agiye atandukanye, hari benshi bagiye bazana ubusesanguzi bugiye butandukanye, ariko umwe wese ndibaza neza yuko atanga analize sero y'ivyo abona. Ariko rero nayo mpamvu muri kino kiganiro mwese tubahaye ikaze muri commentaire kugira ngo mushobore kuza tuyagirire turabire ukuri aho kuri ndetse n'ibinyoma aho biri tubikubitire ahashashe. Ino nkuru nyene mu kurangiza kino kiganiro hari ubusesanguzi twabuza kubacishiriramwo bw'umuhinga avuga uburyo Samia Suluhu ashobora kwisanga yishwe mu gihe yosamara kuri bano ba president kari babiri nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero no kuba makini ndetse no gushishoza no gusesangura bihagije kugira ngo abantu mudukurikirana muze muraraba namwe muri commentaire mu gice bivuze kumbure je nashobora gutanga analize yiwanje ujya gatanga analize yiwiwe mugabo ugasanga hariho n'uwundi afite analize itandukanye ni yacu kandi ugasanga iyo analize niyo yukuri. Niyo mpamvu izo analize zanyu tuba tuzikeneye kandi 5-5 ko ntivyumvikana deja ukuntu umuntu yakuhunganije umutekano, umuntu yatumye abene igihugu isinzi bapfa mu myigaragambyo yabere muri Tanzania muravyibuka, umuntu yateguye imigumu ko kugumura bene igihugu kugira ngo bakwamagane berekane ko batagukeneye ndetse batanagushaka, akakugaya akaguhana n'imbwa kurujo, akaguhana na rukara kurujo, akubwira yuko udashoboye gutwara ndetse uri kunana uranica abatanzania. Murumva neza yuko harimo akantu imihuro y'aba bantu ni idasanzwe. Mwibuke yuko n'umupaka uhuza igihugu ca Kenya na Tanzania wugawe kubera igihugu ca Kenya hari haba manifesta baza barava muri Kenya baza bidumbukiza mu gihugu ca Tanzania kugira ngo bashobore gukora manifestation neza cyane. Kandi munibuke neza yuko igihugu cy'u Burundi arico cagiye gutabara ino manifestation kirabera muri Tanzania maze ibintu bisubira mu buryo byamaze kuba wandabaga. Abagenezi bo muri Kenya bamaze kuza, abanyarwanda baje ndetse n'abaganda bamaze kuza kugira ngo bahungabanye Samia Suluhu. Kumbure nta wamenya neza yuko bari bagomba kumwemeza canke kugomba kumwinjiza muri Hima Empire ku nguvu, ariko n'amakuru adusumira uyu Samia Suluhu nawe arashobora kuba ari umuhima akaba yoba yumvise uno mugambi wabasaza biwe akumva ano mugambi nawe ashobora gukorera ibi vyose. Ni ibintu biteye amakenga kandi novuga yuko bigiteye impungenge cisha dufatiye kubiriko biraba aha mu karere k'ibiyaga binini. Ibijanye n'ivyo bayazi kumbure twaravyumvise ibijanye n'ama business n'ibindi, ariko si ngombwa tumve vyose, hariho ibibera behind dushobora kumva na bukebuke. Aho mbere wabonye ko Samia Suluhu nubwo ari diplomasi reka tuvyake kandi diplomasi yabashimiye cyane, anavuga yuko arababanyi beza ndetse yagombye yavukanishije igihugu ca Tanzania na Kenya ndetse avuga n'u Rwanda yuko arababanyi beza. Nta wamenya yuko ari twebwe dufise amakuru maki canke yabirenzeko abibona. Rero no kuba makini no gusesangura kimwe ku kindi kugira ngo dushobore kumenya ukungene ibintu vyifashe n'ingene biriko biragenda muri rusange. Twijirire kuri no nkuru ya Joseph Kabila. Mandanye nshimira cyane abantu mwese muraba kino kiganiro kugera ku musozo wacu mwamuduteye iteka n'ibintu vy'amateka cyane. Niyo mpamvu ndanabakengurukira cyane kuko bituma ibintu biganiro bigera kure cyane kandi hashoboka. Ibijanye no muvukanyi wa Joseph Kabila yasanzwe afise inzu canke ubutunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru dufise nuko yariko arahagurisha, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza kubimenya ihateza camunara. Murumva neza yuko ibihano vyafatiwe uno president yahoze ari president wa Kongo Joseph Kabila Kabange vyageze no kubavukanyi bo ndetse n'abagenzi biwe, kuko ukigira tentative yo kugurisha ikintu cawe kiri muri Amerika bazi yuko ufitaniye partenariat nawe, bisigura yuko ico kintu ari ca Joseph Kabila bagomba kurokora bike mu vyo yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko biri bamaze kumenyekana neza yuko amatungo menshi cyane adasanzwe yari afise muri Leta Zunze Ubumwe
za Amerika nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Somba kubarambika kubabwira byinshi kandi abashire mu video isobanura uburyo ingene Samia Suluhu ashobora gusanga yapfuye canke yishwe mu bintu atazi cyane muri no system ubona iri kwirubakwa n'aba bagabo bitwa ngo nabo muri hima Empire Agents ko diride back in BF News. Ubane natubwira ku musozo w'ikino kiganiro, hamucuza muri commentaire kabisa, uduhe igitekerezo cawe, uduhunda ama like n'ama subscribers kugira ngo tubandanye tugira motivation cyangwa motivation yo kubaha amakuru n'inkuru ziba zigezweho mu karere kacu kibiyaga binini. Bandanye rero mukurikirana ino video, muraza kuza muri commentaire mwumva usanguzi bw'uno muhinga ari mu gihugu cy'u Rwanda uko yashoboye kudusesangurira ibijanye n'ibishobora guhinduka kubijanye n'ino mibonano y'aba bagabo kari babiri n'uno mu fasoni imaze iminsi iri kirabera mu gihugu cya Tanzania neza na neza Dar es Salaam. Bagishaka gufatirana Magufuli arangije agira ibiki, agenda kuyoboka umurongo w'aba bantu. Kandi twe tubizi ko muri CCF harimo abantu batoraguye kopi y'amasezerano cyase ya mission Museveni yatubwiye atarasohoza. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngakaba ari cyo kimugumisha ku butegetsi kuko ngo byakomeje kuzamo inzitizi ntayirangiza iyo mission. Hatwebwe twayisobanuye hano kariyo gufata akarere. Magufuli uko byagenze mwabonye hari abantu batoraguye ku gapapuro k'iyo mission muri CCF kugira ngo Tanzania uyifate no kugira ngo uzurobinga umuntu niba ari president hejuru hanyuma ngo umujyane ngo igihugu cyose kijyane muri iyo mitego yawe. Rwose bigorana keretse wabanje ugafata abo bantu bose, by'umwihariko hariya nta bicanyi nk'aba Kagame abangaba n'abana bagenzi be n'abicanyi bagenzi be bamuzengurutse muri leta, ntabo ngo bagiye bica basangira ngendo bo kuva kera. No kuvuga ngo hariya umuntu aza akabaha umurejande niba ashaje kugeza urw'ikiraga rwo rumujyanye. Rero hariya hantu iriya CCM irimo abasaza, irimo abantu bakuru bagifite ya ideology bubakiyeho ibintu byabo mu bihe bitambutse. Hanyuma umbwire ngo uyu mudamu uri gushaka kwinjiza ingurube mu musigiti biraza kumugwa amahoro. Ngewe nyiri kuzana iyo ngurube mu musigiti ari we Samia Suluhu mu gihe yaba yemereye yuko aba bantu bamwinjirana. Yagusoje inshuti mukunzi we wakoze subscribe mu Gisa TV, nkwifuriza kugira ibihe byiza. Nitwa Umwami Gisaka, ndagarutse ku nkuru irebana na by'umwihariko ni muri East Africa kubeko ni Tanzania, ni Kenya, ni Rwanda, ni Uganda. Ni ukuvuga ngo nje ku nkuru ikomeye kandi nyamara abantu tutari kubona ko ari ikintu gikomeye gishobora kuza guturika isaha ku isaha mu gihe Tanzania yaba iguye mu mutego w'aba bantu w'iyi Empire. Urebe kuntu bamuhagurukiye. Kuvuga ngo aha hantu ngeyo mubwiye nti rest in peace Samia Suluhu Hassan mu gihe yaba atabaye maso ngo arebe uyu mutego w'aba bantu ko bagiye kumuzingazinga neza bagahita bamugira gutya. Aho hantu rwose agomba kuba ari kuyoba. Kubera iki rero? Kare nibwo twakoze ikiganiro tuvuga kuri uyu mugabo William Ruto nawe Dede, ubwo urugendo yarokwaga kuri 3 Dede nawe yahise na Ruto we nawe yahise aza akurikiyeho. No kuvuga ngo ni ikintu gikomeye cyane kandi ugomba kumenya Museveni nubwo atagiyeyo ariko yoherejeyo intumwa ku makuru maze gucekera none ahangaha. Ahubwo bishoke ko Museveni atazongera ujyanyije na kondisiyo z'ubuzima arimo, atazongera kuva iwe mu gukorera urugendo hanze y'igihugu. Ashobora kuba izabukuru n'uburwayi biri gutuma akomeza kwigumira mu rugo, ari muri guma mu rugo ari ryo herezo ry'ubuzima bwe. Hanyuma akaba yaroherejeyo intumwa, ariko mu by'ukuri ntago Museveni yagombaga kuburayo. Hari ahantu bidashingiye gusa ku gitekerezo kivuga ko aho Kagame yagiye na Museveni aba hari, ahubwo naje kwakira amakuru yuko Museveni nawe yaje koherezayo intumwa mu ibanga rikomeye.
rero uriya mudamu bari kugenda bakikiza bazenguruka, muraje murebe ibigiye kuba kuntu amateka agiye kwisubiramo. Kubera iki? William Ruto amateka nayo yisubiramo, ndaje ndayakubwira, ariko reba aho hasi nyamuna, niba tugeranye kuri uyu munota, reba aho hasi wiyandikishe, hanyuma twebwe nk'igihembo cyacu, reba aha hantu hari igikumwe kuri like cyangwa se kuri eme, niba ari eme rwose mujye mumbabarira, iki cyo nkubwiye ni igikumwe, cyaba ari igikumwe cy'ikinyarwanda, ari igikumwe cy'icyongereza, mbona bisa. Rero kari akantu gakandeho, twebwe icyo nicyo gihembo tugusabye. Hanyuma rero nyemerera twibukiranye nk'uko nari nabipredikitinze, ikiganiro gishobora kuba cyakugezeho n'ubundi bimwe byasohotse birebana na rura rugendo rwa William Ruto, ariko kiriya kiganiro ni ukuvuga ngo nari nagikoze mbere y'uko bijya hanze, ni ukuvuga ngo ni ikiganiro nakoze ejo nijoro, ni ukuvuga ngo byari bitarajya hanze. Hanyuma ejo nijoro, ejo mu masaha yo ku manywa, ko amakuru yerekeranye n'ibi Ruto yavuze akabivugana na Samia Suluhu rwose yari atarasohoka, ngenda predikitinga. Hanyuma ndangije tugiye kubona mbona William Ruto na Samia Suluhu, nk'uko koko twabivugaga, hari undi muhungu ibi bintu yari yabikurikiranye cyane rwose, respect arakurikirana kweri, ubona ko aba afite amakuru, yitwa Freri Podcast. Uwo muhungu rwose yari yabikurikiranye. Niki rero? Ni ukuvuga ngo nk'uko twari twabibonye, ni ku rugomero rwitwa Tanga, ni ukuvuga ngo William Ruto yatubwiye yuko ngo ari ibirometero bitarenze 190 kuva ku cyambu cya Mombasa ugera muri ako gace ka Tanga, ariho bazubaka uru ruganda rutunganya peteroli, ni ukuvuga ngo rutunganya byibuza ngo bagafata icyo kintu kimeze nk'igitaka bakagenda bakakijyana kitakiri igitaka, kikava hano muri East Africa kikagenda iyo babyohereza cyabaye ni ukuvuga ngo cyatunganyijwemo ku buryo runaka. Hanyuma birangije aratubwira ngo we araje, mbese ni kwa kundi umuntu aba afite intama aho ngaho, amenya ko hari intama hafi aho ngaho ku muturanyi, bo bakaza bahururanye ibyuma. William Ruto aratubwira ngo baje kubera nta guca ku ruhande, Rwabuze isoni we yabiciye ku ruhande, ariko Ruto we yabisobanuye neza, njye naje kubera iriya refinery, ruriya ruganda rugiye kujya rutunganya ibya peteroli, processinga peteroli tuka-exportinga, twamaze kuyongerera agaciro. Hanyuma aratubwira ati ni icyo ngicyo cyansanye, rero naje gusaba Tanzania itwemerere natwe hano hantu tuzanemo amafaranga kugira ngo dushoremo, kuko turabona yuko ubundi we yavuze yuko ngo Kenya yari yarashatse yuko rura ruganda barwubaka muri Kenya, barangije bagira ibiki, barahakanira, birangira abazungu bavuze ati rugomba kuba hano muri Tanzania. Hanyuma atubwiye ngo nicyo kimuzanye, aratubwira ngo na Museveni nawe ngo yohereje intumwa, urumva, intumwa ziza nazo kwinginga Madamu Samia Suluhu rwose, na Kagame nawe tejo nibyo yari yajemo, twese twahagurutse kuko rufite inyungu kuba twe-exportinga ibiri crude, tuba twe-exportinze imirimo, tuba twe-exportinze, ni ukuvuga ngo imirimo ni ukuvuga ngo tuba dufashe imirimo yakabaye itangirwa hano, izo opportunities tukazohereza hanze iyo bajya kubiprocessinga. Rero na Kagame nawe hano hantu yari ahari, ariko twagiye tureba izindi mpamvu zihishe inyuma y'ibi bintu.
hanyuma rero ubwo nari muciyemo muri make mu bintu William Ruto yatubwiye yuko ari akarere kose kahuye. Nge rero iyo nkubwiye ngo uyu mudamu ararya rimenge Tanzania, hari turaza kureba gusaba ni kimwe no guhabwa ni ikindi. Urumva bagiye gusaba batubwira ko bemeranyijeho, tubabona basinya. Ngewe byo kuvuga ngo basabye tubabona basinya, bombi basinya ndetse baranabyivugira mu kanwa kabo, ntabwo mbihereza agaciro kanini kuko na Washington Accord twarababonye basinya barangije ewe Dede aravuga ati amasezerano natashyirwa mu bikorwa Trump ntibizakubarweho wowe rwose, akazi kawe urakarangije turagushimiye. Ariko se byagiye mu bikorwa biriya bintu? Icyo mvuga, ibi bintu niba bigiye mu bikorwa, uyu mudamu ugomba kumenya ko hari Tanzania hatayobora umuntu ari nko mu Rwanda uje ugafata Samia ukaza ugafata mbese abantu bangahe hariya kwa Kagame, uje ugafasha ari nko mu Rwanda uje ugafata uriya Kagame mukadiringa akabyemera, ubwo nta bindi abandi baba basabwa gukurikira. Hariya hantu ho siko bimeze. Uwe nk'umukuru w'igihugu afite ububasha butari butoya runaka, ariko ngira ngo uwitwa Magufuli wagiye akora ibintu bitandukanye n'iby'abantu b'ibikomerezwa hariya muri CCM, ni ukuvuga ngo uragomba urebe ukuntu Magufuli byamugendekeye kugira ngo urebe neza yuko uyu Samia Suluhu nawe bishobora kuba bitari bumuze kumugendekera kuriya. Sivuze ngo bigiye kuba nonaha, ariko mu gitondo cyangwa ejo bundi, ubwo bari mu myaka ya politike, ntubare ane civile ngo ejo ngo ni kwa kangahe ngo none ko bitabaye. No kuvuga ngo nge iki kiganiro nikoreze tariki ya 5 neza kare 5, yego ni tariki 5 turi kwa 2, nzakwibutsa icyo gihe kuko Magufuli rega mu mwibuke. None se Magufuli nawe ntabwo twagiye kubona tukabona akijyaho, atangiye kuza acomekana na Dede za Rusumo, acomekana uyu Ruto bacomekana, Museveni bacomekana. Ruto ntabwo ari we wari uhari, ariko mvuze Kenya, ni ukuvuga ngo bacomekana. Oya, Kenya ntabwo yo yari irimo. Twabonye ahubwo Kagame hano ku Rusumo, tubona n'umuntu witwa Museveni muri iki kibazo bagishaka gufatirana Magufuli arangije agira ibiki, agenda kuyoboka umurongo w'aba bantu. Kandi twe tubizi ko muri CCM harimo abantu batoraguye kopi y'urupapuro, kopi y'amasezerano cyangwa se ya mission Museveni yatubwiye atarasohoza. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngo akaba aricyo kimugumisha ku butegetsi, kuko ngo byakomeje kuzamo inzitizi ntayirangize iyo mission. Twebwe twayisobanuye hano kariye gufata akarere. Hanyuma arangije Magufuli uko byagenze mwabonye, hari abantu batoraguye ako gapapuro k'iyo mission muri CCM kugira ngo Tanzania uyifate, no kugira ngo uzurobinga umuntu niba ari perezida hejuru, hanyuma ngo umujyane, ngo igihugu cyose kijyane muri iyo mitego yawe. Rwose bigorana keretse wabanje ugafata abo bantu bose. By'umwihariko hariya nta bicanyi nk'aba Kagame abangaba n'abagenzi be n'abicanyi bagenzi be bamuzengurutse muri leta, ntabo ngo bagiye bica abasangirangendo bo kuva kera. Ni ukuvuga ngo hariya umuntu aza akabaha umurejande niba ashaje kugeza urw'ikirago ari rwo rumujyanye. Rero hariya hantu iriya CCM irimo abasaza, irimo abantu bakuru bagifite ya ideology bubakiyeho ibintu byabo mu bihe bitambutse. Hanyuma umbwire ngo uyu mudamu uri gushaka kwinjiza ingurube mu musigiti biraza kumugwa amahoro. Ngewe nicyo ngicyo narinje kukubwira. Uyu mudamu reka turebe basabaga
hanyuma turebe niba bazahabwa, ko gusaba ni kimwe, gutanga ni ikindi. Kabone n'ubwo basinye, tuzi ahantu henshi bagiye basinya, haba muri Amerika, Washington, hahe na hehe, kandi bikarangira gutyo. Tshisekedi yagenda hari aho atasinye iyo za Doha za hehe hose, yakoze ibihe cyasinye ishyamba zo zakoze ibihe ntabyo. Ahangaha rero turebe niba bari bugwe mu mutego, ariko uyu mutego kugwamo kwa Tanzania, akarere twaba tugendeshe tugushije ishyano, ariko by'umwihariko bishobora kutabaho, ahubwo hakagenda nyiri kuzana iyo nguruwe mu musigiti ari we Samia Suluhu, mu gihe yaba yemereye yuko aba bantu bamwinjirana.